mbona umenga washimye umusengo n'igijala kandi ari wo mu rushari bahora wo umusomera kumye cyane je nanje mbona ugumye avuda shabashe ndafata ukibita ahubwo we washi ibintu by'inyuma by'ibikumbi kumbe we ntuzi ko aho umusoma bwaho mama sinzi mama kugumye mu Elise yewe no Elise ubunyano amahoro oya wenda kwizeye narinzi yuko atamisi myinshi ushobora kumarayo wakukura umwana w'umwete nazi ngaho ibifaranga warujuje ngaho ego kwiri duhuze ubusa nta kintu duhuze ubusa natwe nyene nta nuturiye bindi yabaye amagorwa gusa hariya byaranze gute byanse kabandi bagiyeyo bazi noti baregeranije banyina babo basigaye baba mu etaje nawe gute wozo ugaragara byagenze gute gute naye kubera iki wogenda ukamara y'indwi imwe hanyuma ugacuza uriruka mu bintu byase abandi kandi hari habamaze y'imyaka 2 imyaka 5 kandi bamaze kugira iterambere mu rugo rwabo uvye undi je burya byarazi wa muntu n'amagara ku telefone mbere ko bazonyekira burya narashitseyo maze gushikayo ndamuba ku telefone sa telefone yaje umuntu uzifata gahunda guca ndaruka sinzi yumva ndari nahuze bakibona amatara gusa rekana n'ibyo sha wewe uko wakuze uri umunebwe atacu ushobora gukora wirirwa wicaye kwibarabara mu marigara none nubu ushitse hari ariko byaciye bigenda reka gufina reka kuvuga ibyo bintu uzinagurishije parasera twaratubamo none ubu duca tuja hehe ibyo ubivuge ari kuzanya amafaranga kugira ngo turonke aho tuba ntituzogenda kwangara mwibaraba wari gutuma ugumayo ntiwari kubona n'umuntu azaraguha wikorera umwavu ugenda gusesa aguha amafaranga kuko amafaranga hari afite agaciye naho wari kuturi igunira 2 wari kuburosa amahera turi umwavu twabona mu modoka nawe uri gahariye nawe udafise ahantu uca heko hose n'amataraguze nta hantu hashobora kubura akazi umunyagihugu ngo abure n'akantu gato yokora ndakuzi wewe ubunebwe bwawe ubundi bwo ngahaje gukora iki ku mahera y'abandi wowe nyene urabizi ko twasabye amahera mwishira hamwe kugira agende akaca avuga ngo aje atani ikintu na kimwe azanye genzo aje gufunga kubera we ntibizokunda ko nje gufungwa nanzanye amahera y'abandi ndatware sister iki ngaha amahera y'abandi shiraha kuva kera waraona tugiye kurimana mama ntiwigera uvuga ngo isuka basi ndabafasha twarahangayika tukaza tukagutekera ukarya ushaka iki ngaha ikindi ushaka ni igiki ngaha wamyura umunebwe kuva kera ushaka iki ni igiki mama kandi siza shaka kumba iki nta byasisa ndakugira iki genda ugize ahubwo fata kayira ugende hakiri kare toranisha ko shaho kandi utazaye amahera yanje byanje ntware mwisha hamwe birakuraba amahera yanje ndakeneye ha iki ashigikira mu biki ntabwo ari karanshigikira wonyene yarabunye ko nayatwenda yazana hamari kanshigikira mu biki ngaha tugiye kwangara hama ngo ndagushigikira kandi uzi amanyanga wakoze nibo muranyirukanya amumaza mu ntahure ngo mu bibazo nagize listen nikiki tutagukoreye je na mama niki tutagukoreye nako tutagerageje kugira tukwereke ko tugukunda uri umwana wo ngaha ariko ntavyubona wagiye Dubai ugiye kurondera amahera mama ndabeshe acaja nyamba yaciye yigira muri bya birori byiwe twe turabizi hama uraje ngo amahera yabiheze ngo byangeze ukuntu kandi uzikara aho twatoye mwishira hamwe amwe twarayagurishije parasera turakuremeka turaguha
mama nyamba muvugana ibyo muvugana jewe sindimwo amahera y'abandi ashira ha kandi nta kindi je nawe wowe dusubira kuvugana atari kuzana amahera y'abandi nyamba mubiyagana mama nibyo ntazi muramenyana je kandi ngandagiye birabaraba Elise nta n'umunsi n'umwe umubyeyi ashobora kuryoherwa ariko yangaje umwana wiwe rero sifise ukuntu nobivuga ko nanje ngaha urazi ko nshumvye nangaye ku bwawe rero nawe raba ahantu ugenda ugume ko ashobora kugutungira ngaha nanje savye indaro urabizi neza rero saa sita ni wumva ushonje ushaka gufungura urazoza uraba utwo twaronse nawe ufungureko mugabo ku bana ngaha bikunda bishoboka igihe ibintu byagiye kumbe byagiye ngaha jinsi usigaye wiyambarira uturato duharawe mama akaverni ku maguru igitambara ku mutwe ndaje washize mwana akagudi udukoma ku maboko inzara kumbe amahera yagiye ngaha mada aho ntazambaye niganye kumbe musaza amahera yahereza kekiki ko twubahana rundi munsi ntuzosubira kumbwira mubiki mbe harya ngo yitwa gute ntuzosubira n'undi munsi kumubwira debe duteranywe n'ubusa ngaha mwikacira nako turababanyi turi kibano kandi wowe nyene urabizi ko twari dusanzwe turabagenzi debe musaza wacu duteranye ewe duteranye neza ivyo reka tuvyoze vya musaza wacu reka twibandanije n'ivy'iwacu keke mu buzima bwanjye sinzi gutukana ndatangaye numvise umpamagaye ngo dutukane iyo uvuga uko hose uhereye imbere hose wari kubiki ndagusabye ibyo bintu ntibize bisubire mbabarira mbe warugiye ngo twijanye nkajya ku botike atemerwe mama igihe cyose umwana imbere y'umuvyeyi yamara umwana ni kuri mama ngiye kwitura nzara n'inyota bimereye nabi naho ndi umuvyeyi nzoronka nzorinda mva kuri iyi si ari wowe umuvyeyi wanje ufise wenyine niwe wo kumfasha amba hafi y'imigende mubibi umubyeyi yigeze atuma narakuvyaye narakuretse warakuze sinashobora kukuta
canke ngo ndaguhebe. Mama, ntunyirengagize. Amakosa nakoze ndayazi, ariko umpigiye gusa nzayakosora. Ahubwo naho warugeje icyo ukora, isuka ndahamariza kugira ngo ndagufashe. Hiseni mwana sirigisha genda ubanze wigise kwigisha ikwigisha igutahuze hama niwamenya uzoca ndaguha impamyabushobozi sawa.